Reka dutangure tubaramutse nshuti bakundwa mwese murushiriza kudukurikirana aho mwamuri mu mpande zine z'isi, twongera tubaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi ijwi ry'abiwacu. Dutangwa twibutsa yuko ikiganiro ijwi ry'abiwacu ari ikiganiro gihakaze buri muntu wese kuvuga ibitangaza Imana iba yaramukoreye canke ingabire ziba zisanzwe ziri muri we. Ico kiganiro rero mukamwitegurirwa mukongera mukagishikirizwa nanje Inosa. Uyu munsi turumwe n'uwundi mutumire mwiza, mutumire witeka, umusore ariko aravyitwaramwo neza mu ndirimbo mpimbazamana hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Uyu munsi akare dufise hano kuri kamera zacu kugira ngo tuganire nako bijanye n'umuziki ndundi, eka ndetse aho amaze kuva naho yifuza gushika. Tudatevye rero reka tumwakire tumuramutse maze nuko tuje tubona kubandanya ikiganiro cacu tuzinanye kandi twumva twisanzuye. Turakuramukije twongera tumuha ikaze mu kiganiro cacu. Amahoro cyane, nitwa Nizigimana Aimable, ndakijijwe, sanzwe ndi umuririmbyi nkaba n'umucuraranzi mu rusengero sanzwe nkoreramwo. Ego murakoze cyane Aimable. Mbega uyu munsi ku bantu bariko baradukurikirana imbere yuko twinjira mu kiganiro cacu nyezina, Aimable yabatijwe ryari ku bantu babifuza kubimenya? Yabatijwe ryari? Yakire Yesu nk'umukiza n'umwami w'ubuzima bwiwe, hari ryari heze kiringo kingana gute? Aimable yakijijwe ibihumbi 2000, wari mwaka w'ibihumbi 2000. Ego. Hari mu kwicumi na rimwe. Kera cyane. Muri nibaza zari itariki hagati ya 23 na 24. Ego. Hama Aimable aja kubatizwa hari mwaka wa 2000 niho nagiye gufata ingingo yo kubatizwa, shingira intaye ko napfanye nanzukana nawe. Ego. Ego. Imana ishimwe cyane gose. Hanyuma wamaze tubwira yuko muririmbyi ari indirimbo za gospel. Ni kubera iki Aimable yahisemwo kuririmba indirimbo za gospel? Kubera yahisemwo ibindi bintu? Kubera ko yahisemwo indirimbo mpimbazamana? Mu bisanzwe muri make bijanye n'ingabire maze gukizwa, naratahuye yuko ari ikintu Imana yashize muri jewe. Yego. Nibuka yuko ntarakizwa narakunda umupira. Yego. Umupira narakunda umupira, narawukina, yari passion yanje. Narifuza gushika kure cyane mu vyerekeye umupira. Yego. Ndibuka ko nigiye mvuye ku ishure wasanga umwanya munini nawe utaye ndiko ndakina umupira. Yego. Ugasanga n'ivyigwa ntivyorosha, ariko maze gukizwa nkaja muri eglise, narumvise usivye uko mbara nisanzwe nakuriye muri eglise tuja muri Sunday. Ego. Mugabo sinari bwafata ingingo ngo nkizwe ngo nitahura ivyo ndimo. Ariko maze gukizwa naratahuye ingabire Imana yashize muri jewe, ntangura gukunda ivyo kurimba gushika naho nawo umupira ndawibagira. Ndavuga ati buriya iki kintu cyo kuririmba guhimbaza Imana kiri muri jewe cyane. Ego. Indirimbo namva ko ari ikintu handi hose gifise ubushobozi cyane, kuko kiri muri bimwe vyatumye nkunda ubuzima tubayeho Kristo. Yego. Vyatumye mfata ingingo mvuga ati ingabire muri jewe ndumva no gukorera Imana muri ubwo buryo. Yego. Imana ishimwe cyane gose. Hanyuma Aimable amaze kumva yuko kuririmba ari kimwe mu ngabire ziwe kandi yumva biguma bira mu mutima we kugira ngo atangure gushira ahabona. Intango mbege ntiyakubereye ifuro ry'igiti, yakubereye icoroshe? Vyagenze gute? Mu ntango ntivyari vyoroshe, ariko kubera bari batwegereye abakozi b'Imana, abantu badufasha mu buryo bw'impemu, twarabegereye ndavuga ati ndifuza kuba muri chorale, ntangure gukorera Imana muri ubwo buryo. Yego. Baraduha ikiringo, mu nyuma baratwemerera turatanga gukorera mu rusengero, mu bikorane, muri eglise, ahantu hatandukanye cyane. Yego. Yego, ubwo buryo twatanguye gukora. Hanyuma mbega wowe uri umuririmbyi aririmba ari mu mugwi canke uri umuririmbyi yigenga? Wowe uri muri chorale canke urigenga? Muri kano kanya ni uburyo bubiri sanzwe mfise eglise nkoreramwo. Ndi muri chorale ya worship team. Yego. Niyo sanzwe nkoreramwo. Mugabo kuri je ndafise career solo ijanye n'ivyo guhimbaza kuririmba ku ruhande rwawe ubwawe. Yego ndabifise. Hanyuma umaze kuba wari usanzwe uri mu mugwi nk'uwo, nibaza ko ari umugwi wahesagirirwamwo kandi wakuramwo vyinshi mu bijanye n'ubuzima bwo muri mpwemu. Kubera ko afashe ingingo yo guhitamwo gukora indirimbo ziwawe, ni igiki cari gihaze utaronka hano ari ukavuga ati reka ngende nkore kumbure kugira ngo nisanzure? Ni yahe impamvu ari guteye canke iyo ngingo ayifashe wisunze? Impamvu ya mbere nivyo muri eglise aho ndi muri chorale, dusanzwe vy'ukuri duhimbaza Imana kandi birahezagira benshi mu rusengero. Yego. Mugabo kuri je nafise indoto yuko ingabire muri jewe izohezagira amahanga, abari hafi n'abari kure cyane. Yego cyane. Mu buryo rero bwo kwiyumvira ukuntu ushaka gushika kure, narimviye ko no kwegera nkaja muri studio, nkatangura gukora ibikorwa vyanje ku buryo n'umuntu
iyo bari muri Brazil canke ahantu kanaka ashobora kumva ijwi ryanje akumva arahimbaje Imana mugabira Imana ashize muri jewe. Yego. Okay, ndumva impamvu nyamukuru mu byo tubwiye ko ari kugira ngo uzoshikane abenshi ku gakiza caka musaraba wo kugororoka. Reka rero uyu munsi tuganire twisunze indirimbo zawe bwite, ivyakora tubishire ku ruhande. Umaze gutangura muri kano kanya turiko turavuga, umaze gukora indirimbo zingahe? Muri kano kanya turiko turavugana ndafise indirimbo zibiri zimaze guhera zikozwe, harimwo audio na video. Yego ngomba gushaka ku mugaragaro. Yego, mbega iyo uriko urakora izo ndirimbo ntibikugora bivanye n'uburyo, kubera kumva abantu benshi ngaha mu Burundi bavuga tuburondero ni buke, amikoro ni make, mbega wewe ico ntikikubera intambamyi? Ubigenza gute kugira ngo ukore nka za clip, video, audio, ibintu nk'ivyo? Ndacari mu ntango niyo nkitangura, nivyo hariho ama challenge canke ibintu intambamyi nyuma ndiko ndabona urabibona mu bikorwa ndiko ndakora hari impamamyi maze kubona, ariko ko ari ikintu Imana yabashize mu muntu gituma kidashobora guhagarara. Umva ni nka Yesu avuze ngo ishaka rya data riranja. Ikintu Imana yashize muri wewe bwo kwira bwogirane ufumuvuga ati ndagiye gukora nk'akaroro gasanzwe, navukiye muri kino gisagara muga numva n'ubuyede no gukora n'ikindi kintu kugira ngo nshobore kugirane gushigikira iyo ngabiri muri jewe. Usivye yuko shobora no kuganiriza abari hafi yanje bashobora kumva umuhamagaro n'ikintu Imana yashize muri jewe. Hari ijambo abakizwa kenshi bakunze kuvuga ngo ibigeragezo, ndibaze n'ijambo ryanditse muri Bibiliya ngo ibigeragezo nivyo bifungurwa canke byo kurya vy'umukristo. Mbega ibigeragezo uhura navyo niko wowe ubibona? Wowe uri muri bamwe bavuga ati ibigeragezo bitariho biragoye ngo umukozi w'Imana aguma ahagaze. Ubibona gute ibigeragezo uhura navyo, unavyihanganira gute? En fait inzira y'umusaraba ni inzira itoroshe cyane, inzira itoroshe kuko na Yesu avuze ngo muce mu irembo rifunganye cyane. Yego. Santu tuva ngo tungira twidagadura cyane, ariko bitavuze ngo wa mwidegemvyo twaronka tumaze kwakira gakiza bitawutubuza muri Kristo. Ko je nibaza yuko ubuzima nimbayo ke no musi ndageho cyane. Yego. Rero muri ivyo bigeragezo mpura navyo bimwe nivyo biranyigisha nkatahura ikorwa c'umusaba ico Kristo yakoze. Ariko vyose ntibiza kurengera urukundo biri no mu ndirimbo imwe muri izo zibiri mperuka gukora ti imbabazi yangiriye pete nizo zimbeshejeho. Nico kintu cyo nyumva no kwirata cyane umunsi ikorwa cy'umusaraba ikino kwirata. Turabura n'ibintu byinshi ariko ntibusha agaciro cy'ingabire Imana yashyize muri twebwe agakiza twakiriye, ubuntu twagiriwe. Yego. Mbega unyishuye neza cyane kandi aryohewe niyo nyishu ugize gutontaye n'abariko baradukwikandiriza yuko ari nyishu ibageze ku nyota. Uyu munsi Aimable amaze gukora indirimbo zigera kuri zibiri nk'uko abitubwiye. Ni hehe indoto ya Aimable ni yahe nihe yifuza gushika? Aimable indoto ya mbere ku bantu uko muradukurikirana, indoto ya mbere nuko ndifuza ko abantu indirimbo zibahezagiye bashobora no gukizwa, bashabuza kuri Kristo Yesu canke zikabafasha mu buzima bwa misi yose. Kuko mu ndirimbo ntanga harimo impanuro nyinshi, hari ibintu tusanzwe tubayeho mu buzima bwa none bwa misi yose uburyo tubayeho. Ndizera neza ko message yanje canke amajambo arimwo ndifuza ko yofasha abantu. Ni kimwe mu ndoto zanje, nimba ari umuntu yagomba yiyahura akavuga akumva ko hari ibindi vyizigiro, hari impamvu yo kubaho, hari impamvu, hari kwishimira yuko Imana yaturemye kandi yaturema kubw'umugambi. Ego ico ni kimwe ca mbere gikomeye cyane. Ego murakoze cyane. Hanyuma hano mu Burundi twitegereje tukaraba muziki gospel uri kuratera imbere, tumaze kugira abarinzi benshi bakomeye nka ba Kamikazi, ba Senior Praise, ba Rivera, ba Sante na ba Vestine n'abandi benshi bagize gute batandukanye. We birumvikana yuko uriko uratangura ibikorwa bisa nko ari uri kuratangura. Mbe iyo witegereje abaririmbyi bose nk'abakuru bawe bakwitangiye mu gikorwa ko bavuga ati nta mukuru atagira mukuru we, ubigahiye ikintu n'ikijyahe jambo wobabwira muri kano kanya kumbuye kugira ngo bumve yuko namaze kugera hariya batokwibagira abaririmbyi nabo bagikeneye kugira gute amasengesho n'imfashanyo zabo. Wobabwira iki bano baririmbyi bamaze kugera ku rwego nk'ubwo? Jeno bivuga mu buryo butatu. Icambere nuko indirimbo zabo baduha message batanga, uburyo bakorera Imana ni citegererezo, hari byo tubigirako. Yego. Je ushimye hanini nkunda kuraba ibintu vyiza umuntu abikarakora
ndumva mvuga ati nukuri Imana kuba yashizeho uyu muntu muri kino gihe ni novuga ko nakarorero keza. Rero turabigiraho cyane cyane ku buzima basanzwe babayeho kurusha ivyo baririmba. Nico kintu hanini je novuga nkunda kubarabako. Ubuzima ingene babanye n'Imana, uburyo ari abantu dushobora gushikira, ufise ikibazo ushobora kumushikira. Kuko ari umuntu nimba yo bari umuntu agwezagira wifuza ko umuntu umwegera akagufasha ikindi kintu udashobora kumushikira niki abari kibazo cyane bivuye novuga gute ko kumushikira ni kimwe nivyo bafise ibikorwa byinshi bagize mugabo nimba ntoshobora kumushikira nka mwitura kino kibazo turi kumwe hafi nukuvuga neza mu majambo make ibikorwa bakora ubuzima bayeho hari ico bidufasha indirimbo zabo hari igihugu ryami turumviza ku maradiyo hari bifise muri telefone zawe playlist indirimbo ufise ushaka kuzisengerako ushaka kuba ahantu kuri afata decision ari kira kugora mu buzima ariko kubera cya gikorwa bashira ku mugaragaro ugasanga kiradufashije kiraduhanuye umuntu wafashe inzira nziza utari gufata. Murakoze cyane gose murumva ko atera akama baririmbyi bamasogera ku ntambuko kanaka yuko batokwibagiraho bavuye kumbure bogerageza kwitwarika abarimvyi bakiri bato kugira ngo nabo nyene bagire intambuko bashoboye kwishikanako. Aimable witegereje ukiraba ukuri kurakora imbiyo muri kano kanya uriko uravye mu myaka 5 ubona uzoburi he ubona uzomaze gukora indirimbo zingana gute ubona uzoburinde mu gikorwa c'uburirimvyi mu kingo c'imyaka 5 mu myaka 5 jewe aho ndiko ndabona igicapo mfise igicapo ca mbere nuko d'abord yuko indirimbo uno munsi ndafise indirimbo nyinshi zanditse ntanditse kuva uno munsi indirimbo nanditse nibaza kuva muri 2006 2007 indirimbo mfise zantu zanditswe ico ni cifuzo ca mbere uko izo ndimbo zoba zimaze gusohoka zose kandi indirimbo no kuri zimwe ubutumwa bwiza zizohezagira abantu ico ni ca mbere. Ica kabiri hangiro mfise nuko uburyo novuga ama platform uburyo indirimbo zanzo zoshobora gushika kure ico ni ikintu nifuza ko noshika ko cyane mu buryo bwahe hariho ndazi harabaririmbyi bamwe usanga bafise amaradiyo cyangwa bafise amateleviziyo bafise uburyo ukuntu babishikana ibintu ariko ndifuza neza ko indirimbo zanzo zishobora gushika ahantu habaye ibikorane zigakoreshwa habaye ama conference ahantu batandukanye ku mateleviziyo atandukanye ubwo nibwo rugamba novuga rugira rwa kabiri inyuma yo gusohora indirimbo za nkazikora kuzishira ku mugaragaro ubwo n'urundi rugamba kandi nukuri turakeneye abadushikikira kugira Imana iri mu bikorwa byacu ico nico novuga hanini muri iyo myaka 5 nifuza. Neza cyane. Hanyuma turiko turasoza ikiganiro cacu ngiye ko kubaza ikindi kibazo kimwe nkunda kubaza n'abandi baririmbyi benshi bagize gute batandukanye cyadukwana ibiganiro. Abaririmbyi benshi baridoga yuko radio zo mu Burundi televiziyo zaho yuko zidashigikira umuziki wacu wo mu Burundi. Ico kintu mega niko woba ukibona canke baracibesha ko bivanye n'ukungene system yo mu Burundi isanzwe ikora. Wewe ukivuga ko iki muri maki ubona badushigikira canke bashigikira mwebwe abaririmbyi mu bijanye no kuvuza indirimbo zanyu zishobore gushikira benshi? Ego cyane jewe uko numva no bivuga sinovuga ngo nemezanye nabo bantu kubera nibaza ko intango ni nkitangura uracari mushasha ufite byinshi byo kwiga naje muri mu vyimviro vyanje ndifuza kubegera kuko umuziki wanje nakora indirimbo sinzoyigumana mu kabati ndashaka kwishira ku mugaragaro no kuvuga abantu sindabashikira sindabona feedback yawo usivye uko ivyo naje ndashaka kuma ndavyumva hari ivyo mpora numva rimwe na rimwe umuziki ntiwawushigikira numva sindegera numve impamvu kuko hari igihe umwe akubwira ngo indirimbo z'abanyarwanda zirampezagira indirimbo z'abatanzania canke z'abanyamahanga nasena kuko ndibuka haheruka umuntu yampaye akaravuga ati hari n'umutamakazi ataba yumva ururimi rw'icongereza atigeze aja ku ntebe y'ishuri ariko ugaca usanga ariko arahezagirwa n'indirimbo nk'akaronka ya Darlene akumva umengo iramufashije. Jewe kenshi nasho wiyaga n'abarimvyi bamwe yamwe nasho kubabwira ati jewe ico nzi nimba witavye umuhamagaro ico gikorwa ari Imana yagitanguje muri wewe inzira zose vyocamwe Imana izonde uburyo bishigikirwa kandi bitera imbere bije imbere uyoho vyoca hose kuko nca nibaza ati ni gutyo ndirimbo y'umuntu yovuzwa abantu ikabahezagira ahubwo ico nibaza kuri ico bavuga sinzi ko indirimbo zabo zose ziba zivuzwa ariko hari indirimbo je mpora numva z'abaririmbyi bamwe bamwe sinzi abo bandi ko sinshobora kubamenya mugihe nimba batabazi batanze muri studio ntibazivuze ko batazivuza ivyo ntavyo nzi impamvu kuba zaragiye navyo ni sindabizi ko bazitwayeyo izo byose sinobijamwe cyane kuko mugabe ico nzi neza nuko Imana
yaguhagurukije iraguha n'ibikoresho byose byo kugira ngo ushike kuri ico kintu. Yego ngo Imana yaguhagurukije iraguha n'ibikoresho byose kugira ngo ushike kuri ico kintu. Uraba wumva rero birenge niwe bubarigwa, bamwe bavuga indimbo zabo ntizivuzwa canke ngo barundi bazite nkuko byari kwiriye. Ni ugomba gukora ubwa mbere hanyuma Imana yikagufasha, kuko baranayamaze ngo Imana ngo ifasha ubuyifashije. Emabe tugatura dusozera ikiganiro cacu muri kano kanya, ni igiki wobwira abakunzi umuziki ndundi eka ndetse n'abakunzi b'indirimbo zawe ubwawe, ni igiki wobasaba muri kano kanya kandi ari n'impanuro woshobora kubahereza? Icyambere no basaba nuko mwankurikirana ku bikorwa vyanje, ndafise page ya Facebook, ndafise na YouTube. Yego. Ku izina ryanje vuba cyane muzobona amazina yanje niko ndabarunkira n'ama link. Yego. Muri uku kwezi kwa kabiri mu ntango muzona ibikorwa vyanje, no kurinda batumira kunkurikirana. Abo nzontera kamo, abo nzobwira muze mwumve ko mushigikiye umuririmbyi wanyu kandi abakunda kandi afise ibishasha. Hama ico nosaba cyane bene wacu, inshuti, abagenzi, nuko twokunda umuziki w'Uburundi, tukakunda abarundi, na cyane cyane twe turi muri industry ya gospel, ibintu bitoroshe cyane, dura nibazo byinshi kuko n'ubwami turimo ntibworoshe cyane. Ico gituma numva no basaba kubashigikira mu buryo bwose, yaba amasengesho, yaba mu buryo bwanyu, mushigikira umuntu wumva ko yagurutse afise ingabire, nukuri ndazi Imana izobahezagira cyane. Murakoze cyane. Ni hano rero ikiganiro cacu tukigarukirije, kadushimire umutumire wacu Aimable we yahevye ivyiwe eka ndetse nabi wakabasiga inyuma kugira ngo ashobore gushika hano tuganire vyinshi nk'abana b'Imana. Muravyumvise rero yuko asaba ashimitse cyane ati nukuri mudufate umugongo, mudutere intege, kuko mutariho vyogera gute vyotugore kandi ndetse munate ko mbamenyeshe n'ibikorwa vyabo basanzwe bakora ukungene muriko muravyakira. Hanyuma rero reka dushimire mwebwe mwese mwafashe akanya namwe ubwanyu ko kudukurikirana, tutibagiye na mwene data yari inyuma ya kamera dufashe kugira ngo aya masanamu ashobore kubashikira. Hanyuma twizere yuko mugiye kubikora mubikunze mu gushigikira umuziki ndundi, amaradiyo, amateleviziyo, mwese turabingira tubasaba yuko mutokwirengagiza umuziki ndundi, kuko twebwe ubwacu udakunda ngo tukunde n'ivyiwacu nta banyamahanga bazoza kubidukundira. Reka rero tubashimire twongera tuvuga ati mugire amahoro, imigisha Imana bibabeko. Mwari kumwe nanje Innocent, nije nabateguye kino kiganiro, reka ndabifurize ibihe vyiza, mwarahezagiye.